ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Twagira tuganire n'abantu bafise ubukene, abantu bari mu bihe bitoroshe, abantu bagowe. Ndababwira nti urashobora kuba uri aho hantu ntigiguca intege ngo ubure ico ukora. Kurya ubona abantu bafise amahera menshi, bafise amazu, bafise ibikwegana, bafise amahinguriro akomakomeye, ugasanga barabuze amahoro kandi bafise ubutunzi, niko nawe turiko turavugana no mugoroba canke kino gitondo bivanye naho uri ushobora kugira amahoro, waba uri mu gasho, waba uri mu buhungiro, waba uri mu bukene ku mutumba aho uba, waba uri mu gisagara ahantu ubona yuko utashobora kuronka nawe yo kuriha inzu, urashobora kugira amahoro. Umuntu afise hirya no hino ubutunzi, ivyo bibazo ufise vy'amafaranga atari vyo afise akabura amahoro. Wewe nukore nta kazi kagayitse nakamwe kabaho, utaravye ngo banaka bafise ibi canke barantwenga, wewe ukumva ufise amahoro mu mutima, kora ivyo uhambije. Ukabona ntushoboye gukora, ni wige, egera umuntu ashobora kuba afise ubumenyi akwigishe, kuko inyigisho ziri mu bintu bishobora kuzoguteza imbere muri kazoza. Reka guta umwanya ahantu uri wewe, nukore ahagera igihe usubire kuba umuntu, uve hasi ukore, uzoteba ushikira na vya bindi wibaza kutoshikiriye. Nta muntu azokubwira ngo aratunze kurusha abandi, nkuko atazokubwira ngo arakenya kurusha abandi ngo kuburyo atazotunga nawe. Nta buye riri ku mutwe. Wewe nukore, wewe nushiremo inguvu, wewe uzobona biteye imbere. Ndibuka nkiri umunyeshuri ndazi umuntu ubu n'umutegetsi kanaka ari kwishuri, yarakora akazi ko kubarira ibirato, nanje nkakora akazi ko kumwa. Ntibashobora kudutesha umwanya wo kwiga kuko twabiha umwanya wacu. Ikintu cyose kwagiha umwanya wacu. Ndibuka twiga no muri kaminuza hariho abantu twagenda gukora izamu. Nuko rero nibaza n'abantu baba bari mu gasho, n'abantu baba bari mu buhungiro, n'abantu bashobora kugira ico bakoze. Bashobora gukora uri ahantu ukagira amahoro. Ukore aho uri hose. Nakubwiye nti ubuze ingene ukora wige. Niyo uri kuriga n'ubumenyi buzogufasha mu gihe utazoba uri muri ivyo bihe. Hari abantu benshi bafise ubumenyi ariko babukenanye, bukoreshe, gira ico ufashije abandi, utaravye yuko barinze kuguha amafaranga, ariko ukore, witange mu byo ushoboye, uzosanga witeje imbere wewe nyene. Mbakoze, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye. Mwashobora kuba mufise ico muterera canke ico muvuga kuri rino jambo, kwandikire kuri WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 13 30 kabiri 38 38 77. Murakoze. Thank you.